Nibaza rero mu mpanuro nyinshi twagiye turaronka impanuro na cyane cyane mu twakoranye guhera kuri Alvin Smith, Sat-B, impanuro z'uko tutopfa amafaranga n'abakobwa. Icyumva ivyo bintu abantu babiri nka Alvin Smith, Sat-B n'abandi bamaze kugihuriza ko ari abantu benshi, ivyo bintu nashobora kucamo bigira ko attention kubera abari ibintu batavuze badutse maybe bafitiye kama experience. Rero nibaza a part y'ivyo n'ibindi ifuko nyene tugerageza umubano mwiza n'abakobwa kebuke sabukana bikunda cyane singeso yanyu aya je nibaza yuko icyo abakobwa ni urumva baratangiye kwikura je nibaza yuko kuki abakobwa vraiment abantu baba mahoro kubera n'amatayibu dukunda sana. Yego. Yes. Hari amajambo mwumva kuri Sat yuko ari muyuza akomeye agoye cyane mutaramushikira ambe n'umunsi wa mbere mugenda mukabonana manager babwiye ati twahejeje kuganira genda mukorana igikorwa ca mbere mwari mwumvise amajambo ameze gute mwabonye iki mumugeze imbere yiwe? Bon rero je novuga Sat-B ukuntu twavuye muhira n'ukuntu twashitse iwiwe hama tukisanzura. Bon no kuvuga twavuye muhira dusubora quand même umuntu nka Sat-B c'est en légende no kuvuga ategerezwa shubibona nawe batepeka nyiriju kone nkandika umustari w'urofa nkazana ibintu by'iki muri studio umujana aransohora ndakire kwa twakoreye na studio session muhiri wiwe. Gusa twarashitse atwakira neza kamwe nawe nyene nk'umuregende ababizi ati abapeti babashasha bategezwa kuntinya ababizi aca arafata aratwiyegereza araba ouvert nyene turabona yuko nyene ari umuntu atwishimiye akaduproposa n'ama BPM dukorera ko mubona mute iki nyene twebwe nyene akaducapukisha nyene tu. Yes, bakuza open mic. My name is Patrick. Turi kumwe n'abaririmbyi mu team YM MUZIK. Ndabaramukije. Yambo cyane Patrick. Umeze fresh. Sana wowe umeze neza. Ni sawa kabisa. Ari fresh. Dutangura na kantu gato kwanza ku music mwakoranye na Sat. Konsa chérie mana guru wa mbere mama Jenda kufana sana la 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 oh Vazi chika mama sogea karibu nami ebu kuja tucheze sesa Mzuri kondo Jama penzi cyane. So ni music mwari haizi kingo cyameza atamusura indirimbo na Alvin Smith no munsi muko mwakoranye na Sat. Abantu bace bibaza kubera iki kurondera aba star cyangwa aba region bas bagafashe basi muri new generation. Bajene haza yuko uretse yuko abantu baba biyumvira ibindi nazo yuko ni ibyo nziza ituma natwebwe turi muri new generation tugera aho tugeze gitera indi ntambwe kandi twiga n'ibindi byinshi. Tujya turakorana n'abandi benshi babifise nk'uburambe niko tujya turiga binanizo n'ivyo niko navuga. Ubwo abantu bace bibaza ati ni song ya gatatu canke ya kane bazo barikora. Bon je nibaza ubuwengera nico gihe cyacu tugomba tukore kubera abantu barabakeneye kumva mufinga mwenyene. Yes. Nivyo rero tugomba tubahereze vuba ndibaza nivyo bizosha byugara umwaka. Byageze gute kugira mugire ide Sat byaraboroheye byari bimeze gute? Mwari mwiteze ko ndi muza kwishika ko mu gihe gito mwari mwiteze muze cyane gisabaye muri collaboration music mwagiranye? Turaja muri studio ibintu byari bimeze neza twarivye byinshi yaraduhanuye muri gen Ari tumwabana. Ego ati uyu muziki uragoye. So namwe mwibona gute muri iki kintu mumaze mu gihe gitoye uko mwiyumvira music kera no munsi niya yeshusho mubonamo? Antuka nibaza tubajije ukuntu twibona nibaza ibintu bimeze neza
nawe urabibona Patrick ibintu bimeze neza ntawo so je mbashaka kwiyumvira kubaza n'umunsi mufise management bashiramo uburyo mutegekanya iki mu musaruro muzokwimbura kubera nta muntu yama yafashije igihe cyose ahubwo abashaka n'umuntu arakunda agakura mutegekanya iki muri rusange general nibaza yuko ikintu dushira imbere twebwe mu gukora cyane nko rero turi muri management nibaza yuko twebwe turitanga mu nguvu no mu bindi byose tukitanga tugakerebuka tukagira icyampa umusponsor araca aza gusponsoriza mu by'uburyo n'ibiki nibaza ko ariko bimeze so rero nibaza yuko ntiyoshiramwo ibintu nawe natwe ngo tubereze cyane ngo tubikore nk'abatabishaka nibaza yuko dukora cyane kugira ngo tuzoronke inyungu nawe abone yuko twateye imbere byane n'akandi kantu wabuze muvuga ati twebwe team yacu turi nka family twifuza ko tuzosambuka icyo nico cyifuzo cyacu ariko sijyambere tubibona biramaze gushika yabangaha cyane hanze y'igihugu ubwo abantu bari family mu nyuma kandi twabonetse induru zigasekera bon je nibaza rero mu mpanuro nyinshi twagiye turaronka impanuro na cyane mu twakoranye kuri Alvin Smith Sat-B impanuro z'uko tutopfa amafaranga n'abakobwa icyumva ivyo bintu abantu babiri nka Alvin Smith Sat-B n'abandi bamaze kubwihuriza ko ari abantu benshi ivyo bintu bashobora gucamo bigira ko attention kubera abari ibintu batavuze badutse maybe bafitiye kama experience rero nibaza apart y'ibyo n'ibindi ifuko nyine tugerageza umubano mwiza n'abakobwa keke sabamukana bikunda cyane singeso yanyu je nibaza yuko icy'abakobwa ni urumva baratangiye kwikura je nibaza yuko ku cy'abakobwa vraiment abantu baba mu mahoro kubera n'amatayibu dukunda cyane yes Gano kubasenga ariko siko musanzwe bumeze oya siko tumeze kabisa oya mwebwihangiro ujyanye n'umuziki utera imbere tumaze kuzoza mu bintu by'abantu kwiteza imbere majambo mwumva kuri Sat yuko ari umuhinzi akomeye agoye cyane mutaramushikira n'umunsi wa mbere mugenda mukabonana manager wawe ati twahejeje kuganira genda ikorana igikorwa cyane mwari mwumvise amajambo ameze gute mwabonye ikintu mugeze imbere yiwe bon rero je novuga Sat-B ukuntu twavuye muhira n'ukuntu twashitse iwiwe hama tukisanzura bon ukuvuga twavuye muhira dusubwoba kamene umuntu nka Sat-B c'est un légende ni ukuvuga utegerezwa shobibona nawe ukuvuga nkandika umusitari w'uburofa nkazana ibintu by'iki muri studio umujana aransohora ndakeye kubera twakoreye na studio session muhiri wiwe gusa twarashitse aratwakira neza kamwe nawe nyene nk'umurejende ababizi ati abapeti babashasha bategezwa kuntinya ababizi aca arafata aratwiyegereza arabawuvera nyene turabona yuko nyene ari umuntu watwishimiye akadupropoza n'ama BPM dukorera kumubona gute iki nyene twebwe nyene akaducapukisha nyene tukabona yuko ati umuji umusanzu yaradukuye mu bwoba yes yaragaye ari hambo kabisa nk'ubu tugiye twava tumupropose ikintu avuga ati nuko murazana uburofa byo hanze kabisa wapi ibikorwa bigenda fresh ibintu bigenda sawa reka ndabashimira ifuza ibikorwa byiza mu mpera y'umwaka murakoze natwe turabashimiye cyane asante